Mana yacu nishimwe. Turashimira Imana Data wa twese yabanye natwe muri no yinga rirangiye kandi kabitwemereye ko dutangura iri yinga turamahoro. Birashoboka ko harabahuye n'ivyago, birashoboka ko harabahuye n'ibibazo, ariko nagira ngo ndabaremeshe ko ukiriho, ko tukiriho, turacafise ivyizigiro vy'ejo hazoza. Tugomba dusangire amajambo y'Imana muri ikiganiro cacu c'urufatiro rw'amasengesho nk'uko twama tubikora. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, igice c'10 n'umurongo wa 34. Haravuga ngo kwikorera umusaraba. Mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mw'isi. Sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko naje guteranya umwana na se, n'umukobwa na nyina, n'umukazana na nyinabukwe, kandi abasi b'umuntu bazoba mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Kandi utikoreye umusaraba we ngo ankurikire ntaba nkwiye. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma muri iki gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Matayo, igice ca 10 uhereye kuri umurongo wa 34. Tumaze kumva amakuru Yesu yariko arabwira abigishwa biwe. Muri kino gihe yafashe igihe kingana n'imyaka 3 abigisha, ababwira ivy'ubwami bw'Imana. Aha biraboneka ko abigishwa hari ibintu bari bamwiteze ko mw'isi, hari ibintu bamugombako. Mugabo ariko arabigisha, ababwira amajambo akomeye. Arababwira ati, mwoye kwiyumvira ngo jewe naje gutera amahoro mw'isi. Kandi mwibuke ko umutwe w'aya majambo uvuga ngo kwikorera umusaraba. Gukurikira Yesu rero ni ukwikorera umusaraba. Aba bantu bari babuze amahoro. Aba bantu bari bafise ibibazo bamamwo uko bukeye uko bwije. Yesu rero niko kubabwira ati, ntimwiyumvire ivyo ngo mwibaze ngo jewe naje gutera amahoro mw'isi. Arababwira ngo sinaje ngo kuko naje guteranya umwana na se, naje guteranya umukobwa na nyina, naje guteranya umukazana na nyinabukwe. Bigomvye kuvuga iki? Muri uru rugendo rwo kwizera Yesu turimwo tuja mw'ijuru, abantu n'ubu ivya Yesu biracabagora gutahura. Abantu ivya Yesu baracabifata uko bitari, baraciyumvira Yesu uko atari. Ariko kuko gukurikira Yesu ari ukwikorera umusaraba, ari ukwemera. Ababwira ngo naje guteranya umukobwa na nyina. Iyo umukobwa yizeye Yesu akamukurikira, nyina atamwizeye ni ntambara. Iyo umukazana yizeye Yesu inabukwe atamwizeye ni ntambara. Ariko muri ivyo vyose Yesu avuga ngo kuko umuntu niyagomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko umuntu niyagomba gukurikira Yesu azokiza ubugingo bwiwe. Isi rero irabuze amahoro. Isi iri mu bibazo. Isi iri mu ntambara. Kubera ko isi yahevye igikomeye, kubera isi yateye amaso inyuma ya Yesu, aho guhanga amaso Yesu, aho gukurikira Yesu, aho umuntu kwikorera umusaraba wa Yesu agatumbera Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko yo kwizigira. Abantu bakuye amaso kuri Yesu, bizigira ubwenge, bizigira inkomezi, bizigira ivyabo. Niyo mpamvu isi
ibuza amahoro, niyo mpamvu isi yuzuye intambara, niyo mpamvu isi yuzuye urwanko, niyo impamvu isi yuzuye ibibi byinshi bitandukanye. Nagomba nagutumirire kugira ngo uri kuranyumva wikorere umusaraba wa Yesu, utumbere Yesu wenyene kugira ibintu byawe bize bishobore kugenda neza. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Yesu turagushimiye, wavuze ngo ntiwaje kugira ngo isi ironke amahoro, ariko waje ngo umuhungu yankane na se, ngo umukobwa yankane na nyina, ngo umukazana yankane na nyinabukwe. Ariko abaguhungiyeko, ariko abagukurikiye, ariko abakwizeye, wabahaye ubugingo budashira. Turasengeye umuntu wese yumva gushize ku mutima, yumva kwizigiye, kugira ngo nawe umuha amahoro ashitse, umugwanirire intambara mu bibazo umuntu wese arimwo, uca ubimuneshereza kuko akwizeye. Urakoze, turagushimiye kuri uwo kwizigwa muri byose, ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.